abigeme ibice 80% bakoze muri waka barabaye abashiri ba AKES dani ivyo turavyemeranye 80%? Aya Gomez yarakundanye na AKES ataraza muri waka sinzi navyumva uko Sky barakundanye na AKES baranabanye mu nzimwe Nice Sky Akim Nice Sky yarabanye na AKES mu nzimwe I don't know uyu numu ex wa Nice Sky Bandanye SAUDA baranavyaranye umwana SAUDA iterambere giye uri kuribona gute bo SAUDA iterambere giye uko ryogenda kose Guys mumeze gute mumeze bien muri fresh je meze neza cyane ndashima Imana Silva duheje gukora ikiganiro kuri Wakalai TV ariko naje mvuga ati icaraho tuyage Silva umeze neza ndashima kore uheruka mu rugombo rya jewe haraheze igihe vraiment yajaje nazo umuntu yaje n'amaguru yosubire nyuma mani no waje nk'umufuko w'intuze ntiyasubiye inyuma uryo n'umufuko w'amakaro usubira inyuma manager wa Wakalai TV ubu wagarutse muri waka nkande nk'umumambra asanzwe nk'umukozi canke uri muri wagarutse muri SA AKES aguhera muri SA y'amezi atandatu coming home je nagarutse mu rugo we back again ko takava nakubonye wakoze ko wagarutse oya biri mu nzira muzobibona ahubwo sinibaza ko nokora cover y'ivyo ahubwo nokora cover y'akazi uri manager n'ubu wagarutse coming soon ni hehe washikiye ku mushara mwishi ubu niho uhembwa neza cyangwa ukiri manager niho wahembwa neza bo byose ni magirirane kubera yuko nimba umuntu ahembwa uhemba kubw'akazi wakoze mu gihe rero hajyanye mba mpembwa ku kwezi n'ubunye mpembwa ku kazi ariko kiya gihe ware editing ukongera ukitwa na manager urumva wari ufite hore zibiri ubu nawe ufite hore gusa imwe gusa oya muri waka nta kazi k'umuntu gahari oya byose ni magiriranira je nshatse ndaja ku mashini nka monta turimbira indirimbo imwe gusa AKES ukunda nkunda nshatse ndamufana vraiment AKES ni indirimbo oya ikaturimbe basi dore imbogo Ngundira nk'iyuhagire muri ayo masi ndagadure intenderi yasheshe umuti intenderi yasheshe umuti intenderi mbe nigiki intenderi nyanovuga ni inkono y'ikirundi ijya nkono y'ikirundi mwe batekamo yasheshe umuti oya uramenze oya nimba atari ico je ntacyo nzi basi majamake ariko Silva je ndashaka je turi indirimbo imwe gusa AKES uzi neza utodidinganya ntodidinganya apani wawe imwe gusa uri utadidinganya je ndirimbo yo jesha oya iwawe rero je ari impamvu ndayikwankiye indirimbo imwe ya AKES dani woririmba ukavuga ati ino ndirimbo bo aywa nubwo noja kuyipresenta muri Primusic no iririmba nkayihomora sample sigahera twagiye kuko sanduri n'umurimvyi ari indirimbo je naje muri waka wewe warikoze indirimbo ari indirimbo wakoze muri waka nimba yagiye yagombeyeyo AKES ntata twagiye rero cyane nta ndirimbo yiwe nyinshi mpore basi mpore yurayizi mpore je urumva ni mpore nyene oya ndirimbira mpore mama ngibyago tuzobisezera no shaka gupima cyangwa gusa mwumva iryo jwi uyo n'umuntu yigeze kuririmba arafata mic araririmba man ijwi ririmbisha ni ijwi uvuga oya reka uramaze roliyo ni duhe acapella barakubeshesha ntabyo nzi burya abaririmbyi benshi ko bakunda kunywa itabi burya itabi rirafasha mu kugorora agahogo ko muririmbyi sinzi bivana na mind z'umuntu oya ariko benshi bakunda kunywa agatabi none nk'akaro kari hafi ko hariho benshi batubwira yuko badafata ikiyobyabwenge na kintu kandi akaba baririmbyi se abantu none inshoreke yawe kinywa inzivya hari ijwi novuga ngo byahatari ngo riruta abandi baririmbye afise cyane nyene genda bazi inshoreke yawe zokubari inshoreke yanje ni wende satwe anose advaje gute mbwa mu kigani none wewe ararinywa ahubwo akagize byakaryoga aranwita bisatwe
Ntavyo narinzi. Mpore Nukuri kw'Imana. iranamba muri sangira. Ariko Silva ameze neza. Gushaka ko no sa Silva abazwa n'umupapa w'abana bangahe? Ushaka bangahe? Oya ndabajije. Umwe. Umupapa w'umwana umwe yitwa ngwiki? Jessica. Wamuvyaranye n'umwigeme nde? Naomi. Wa mukobwa wa wundi umwe Starboy yakoresha ibiganiro. Wa wundi yigera kuza kuri waka wa wundi mwabana cagiye tugikora. Byavuye mu vyarana. Yakamanye ntigata muhungu. Mbe ujya ko mwari mwarangiye kirekire Silva. Vyagenze gute kubwe umwana mbe afite imyaka ingahe? Man. Amezi apana imyaka. None ko mwarangiye kirekire cyane. Yari ku maseptandezere canke yari kuri ukagegena. Yari ku rushinge. Yari ku rushinge. Urushinge yari ujya ku rushinge gute afite umugabo munsi. Man nta kuvyara hovye. Kareka. None ko James insaku yuko Silva wewe mu bisanzwe. Abakobwa benshi banakubwira ngo bafite inda zawe kenshi waza gusanga atari nizabo. Bande? Bande. Hawa mudemu twakoresha muri Mpore mu Rugombo. Cya mudemu watubwiye ko afite inda ya arahari. Debora. Arahari yaravyaye yanda yo kuva kuri Mpore. Mu Rutabo. Mu cyo cya Rugombo imabaya hanitwa mu Rutabo. Yaramaze kuvyara. Umwana wa Silva. Wangu ntavyo nzi. Ubu kuzanye ndantera imbuto mbe pfaho ntaye. Awe numenya uratera numenya ati. Vyoba vyiza gusumba. Ariko Naomi wewe ni ugwawe. Vyoba vyiza gusumba. Man uramaze kubona inkoko. Inkoko ije ya mucarama bihuye. Awumeze nk'inkoko re muri rusange. Vyoba navyiza kuko mana abagore baragorana. Okay. Wewe aba mariage ya AKES Dani yakweretse iki? Yanyeretse iki? Yakwigishije. Ni mind ziwe man. Oya, wewe kuri wewe yakwigishije. Muri je nta kintu nakimwe yari kunyigisha kuko ni mind ziwe. Ndanakubwiye nisanje nta nivyo ndemba. Warayishigikiye ariko waremeje uravuga ati iyi mariage kabisa ndayisupport. Man tutahurane neza ko ariho umuntu ashobora gukora ikintu icyo cyose ashoboye kugira agere ku kindi. Ndibaza aho wamaze gutahura. Hari umuntu ashobora gukora ikintu cyose kugira agere ku kindi. Koresha umwanya. Umusuma mwiza abanza akaguhendesha amafaranga. Nimba umubwiye ati ebana 220. Agaca guha nk'umuriyoni. Uwarakujya. Cha. Kuburyo usigara wimyezi bafu ni mama. Mbe ujya Kevin wa AKES n'umu diaspora cyane n'umurundi. Navyo nzi shaba babahaze. None babahaze. None uramukunda ariko. Nkunda nde? Kevin. Mu buryo bumeze gute? Oya ukuramukunda nyine nkuvuga ati umugore wa Boje ntari bigiwe ndabona. Nubu dufate kandi urabizi neza. Je ntari bigiwe ndabona kandi urabizi neza umuntu man ukunda. Mubanye neza. Nande? Kevin. Mu vyakazi je mbona ntacyo dupfa pfa. Nta bintu byo gusanga. Niyo microphone irikiraba. Iyo microphone irikiraba. Bariko baranyumva izuba riranyishe. Hari abantu usanga abagore babo bagoye ibana urumva ari yambaye ibintu bimwe usanga bon bureka tuvuge ati ubunye biracagendeka baracari mu ngini nta uzi ko bizohinduka ariko jemba nibaza yuko ivyo urugo gwiwe n'ivyakazi ntawo bihuriye ko ntidukorera hamwe oya hajya aba AKES siho usaze mukore ubu biro yarahindutse biro iri he iri hajya hafi nyene muri kajya karere ariko nta na kimwe dusana kuko umwe wese ashitse hajya hanye nkatsi ivyuma basi nikisha tume wimvirane kugaruka nikisha tume wimvira kugaruka kuyisi Imana duharanira ikintu kimwe duharanira inda ivyunguka inda mu gihe rero jewe icari cyatumye ndahava cyatunganya nta mpamvu kuko mutavanye nabi nta mpamvu nimwe itotuma nsubirayo kuko mu gihe mba mvuga ati je twumvikanye uko twagenjeje uko jewe mbonye yuko vyaciyemwo zagiye ku isahani cyatuja ku kivi ambo abakozi bose bavuye muri waka umukozi wewe muri mu gihe cawe naje mpari umukozi yakomeje ingendo yo gukoresha vya social media ninde kuri Silva bo uwo ari we wese ntitaye ngo ninde kuko ni benshi nkuje nko kuraba muri waka umenga umuntu atabibandanyije nerize nande gabasha na Bertrand na Ruru Ruru naza numva ngo ngire nugurure sinzi yo vyahereye na Gomez
abo nabo nibuka bajya ba Dem Sky bose ntibabibandanyije abo nabo nibuka abo nabinyuma yo wanje mengo Dem Sky uri nyuma yawe bon nayo guhera ba radio nabande bose barabibandanyije nawe urimo icambere co nimwe navuga ati yakamanye ntigata kandi kirazira mu gihe utarabona yuko iki kintu utari kuracungukiramo ntuze wigera ugiheba nako ntuze kibandanya Silva abigeme ibice 80% bakoze muri waka barabaye abashiri ba AKES nivyo turavyemeranye 80%? Aya Gomez yarakundanye na AKES ataraza muri waka sinzi navyumva uko Sky barakundanye na AKES baranabanye mu nzimwe Nice Sky Akim Nice Sky yarabanye na AKES mu nzimwe I don't know uyu numu ex wa Nice Sky Bandanye SAUDA baranavyaranye umwana SAUDA iterambere giye uri kuribona gute SAUDA iterambere giye uko ryogenda kose nuko yorirondera wenyine ubwiwe na cyane cyane adashatse gucinyiza abandi sije nta bintu vyiwe nzi kuko ico nakoze nabantu benshi batabizi kurazi ko SAUDA no muri wakarije nagize na confirm ati nahabwa akazi ni je nasa yaransabye jewe je ndabicisha kuri wewe wabikonfirmira ati nibibe mu gihe rero Imana yamufashije akaba amaze kubimenya akaba azi na gahunda wanashaka zimwe na zimwe acishamwo haba mu nzira nziza haba mu nzira mbi kugira ngo amafaranga mafu jimba muna yuko yobandanya kuko bro ntidutinya gupfa ahubwo dutinya gupfa taco dusigiye umuryango kuko twese nitwaremwe ngo tuzoronka amafaranga wapi we nimba byikunza akayaronka areke guhonyora abandi ku gatwe tu kuko mu gihe akaruru abantu ariko ahonyora agerageza guhonyora ku gatwe n'inka icyako baje ariko ambonyora ku gatwe wewe niki ni kubera yuko uburi kuzira ukuri mu gihe rero mani uziri kuri mani bimwe bavuga ati ntuzona bajya bose bapfa ngo nuko Imana yabahamagaye hari abavyikwegera ari wumva kuko bajyanye hari umuntu ashobora kuvuga ati je ndazi neza ujya muntu nubwo niko ndamukenesha ndazi neza ko ari ahantu nawe nyene yigeze kumfasha kanshikana ese ajya marira je muri je ndiko ndarira imbere y'Imana izi neza yuko aho hantu uri basi vyibura ndafite nk'uruhara ese wiyumvira ko biba bimeze gute man namuze usanga umuntu ibintu ngo mani ngo rega ngo je mwo ibintu byanje ngo nta kigenda nta wamenya ari ivyo uri kusiga honora mani amarira y'umwana w'umuntu arahuma nuko biba bimeze kabisa nube gutuma ohereza SAUDA nabivuze tu kuvyo ndamusiguriye birahagije ari umwana w'umuntu yumva birahagije nike kintu washimiye SAUDA tugikorana nuko yakunda akazi numva nta bindi je navuga yakunda akazi kandi yagakora neza n'umutima umwe nta bindi kuko umuntu wese tigo dukora akazi je mbambona umengo byose nibisini birashoboka wamugemo muri Swede vyahereye he ntaco mbashatse kumuvugako mbe yitwa Regina oya sinzi we ntaco mbashatse kumuvugako ariko bo bukoresha dokomo why kakandi barakibye none canga umatanga telefone ukundanye no na Regina wo muri Swede oya none bakubwiye ngo nayo kwayaga man tugeze muri iPhone 15 Pro Max wewe sinigeze wewe eraba wigira ngaha anye ugira akantu wirabira amuco mbari ati ninde wewe uri kurambaza rero nguyo murabe neza suwarukene ariko araza afise taye mbi vrem oya byonye ntavyonze uyu niwe Regina rero oya sinzi oya siwe ngiye uti rero wewe wifitiye dokomo kandi raguhagije man urazi yuko akamaro kimbwa rugukuga reka ndakugira ikintu kimwe ahubwo je yabikunda nubaho ntafise telefone uramyumva kuko udafise telefone nubwo ubutungane bukurondera ni bukuronke udafite telefone cyabiga uburenganzira bwo gukora amanyanga rero menshi kubera ubutungane butanakoroha uretse nico birampa amahoro yego communication we ntakikubwiye mana aho ngeze ibintu byaramaze kurambira kuko bose ni bimwe
bose si betse nirihe jambo ubwira Regine umuntu reka tumwihorere bro bona urazi yuko hari zo wambajije urambwira ati urumva ngo mama yake ni muri 15 Pro Max isi nihigeze SILVA cyari kuri Docom afise Regine wo muri Sweden oya Chevye reka tuvyihore oya ariko dutabone neza yuko none uvuze uko wambwiye yuko ubanana nawo mimwavyaranye n'umwana ariko unyeretse aka video ka Regine aho ariko umenga agiye gufata indege genda witwa ariko rumizirima kurongora abagore babiri nta kibazo n'amahoro menshi mani Regine wamukundiye iki SILVA wewe mama yake wamukundiye mani nta muntu ugira icyo umukundira kuko habaye ikintu ugira ukundira umuntu umve neza yuko mu gihe cya kintu atazoba kifise urumva nta rukundo ruzoba rugihari wowe na Starboy ninde yahebeye uwundi none uvuga ngo yampebeye gute kandi naramwatse wamukubise ku ntoki wabaye mumukubite mukono wa Josh Kampapa ariko Regine ngira afise mu isura nziza ni mwiza cyane mu maso ariko nabonye umengo taye ntabwo ari nziza cyane sinzi ivyo oya nabonye aka video wanyeretse muri Docom none uzi gute kariwe gamaye wanyeretse none uvuze ngo ari karazi uze kuma uka video nze ugacisha mu kigani oya none nimba uvuga ivyo ntabwo ushaka kugacisha mu kigani wa mudemo Everine wa AKES dan uramuzi Everine oya yewe gaye AKES yambwiye ngo afite umuntu wa nkiki AKES ari indirimbo yaririmbye ariko atuka Sadbi ngo afite umuntu wa nk'indubu wa mugabo afite nk'indubu ujya Everine ameze gute SILVA shajewe uciye umwibuka voila sasa ameze gute uramwemera diaspora reka ndakwereye uramwemera ndamwemera mubiki n'umusheri wanje uyaye wande wa Mr Wakawaka man izo ni gahunda zi reka nkubwire umunsi umwe yaraje muri waka yarigeze kuza ngashaka ngansororere Everine mwari mwamaze gukundana nawe bukebuke oya jembwe ngashaka nsororere aje guha ingurube ivyo yompa vyose kandi ndabibutse ko SILVA ari umumizima akagurube katamugwana mani hawo manyi ikijija mu nda ikijija mu amen bismillah hawo manyi gisoka mu ariko icinjiye n'amahoro menshi kujya akagurube umumizima yitwa Kibaru n'amahoro menshi genda witware none Mustafa ntabidandaza hari Abdul aratandaza ubuntu ego Everine raraje ati tugende ngo je ngashaka kunsorore nanje sinavyitaho waramugaye ko kandi ari umumizima ari mu diaspora ibihumbi 3 apana ibihumbi 3 yagoye ibihumbi 3 ariko nawe ugomba kumuponda SILVA kandi yabikoze n'umutima umwe none ivyo bihumbi 3 wanashaka cyo yabihapotisha none we yakubyagira gusororera iki none mumaze kumbwira ngo yagira igihe usanga uri kuramutuka gusa kandi we usanga cyatse kumucafuza gusa we urazomubaza no amahera ni yasigiye AKES ibihumbi 3 by'amarundi umu diaspora Everine mbega yavuze ngo afite umunwa nk'iki yaje byo ntavyo nzi niwo wabivuze ngo afite umunwa nk'indubu oya AKES niko yambwiye ariko wowe waramwemera iyo gahunda rero azoyisaba waramwemera ariko ndamwemera mu biki ndamwemera mu biki kandi tutigeze tunayaka akanama ndagatera amasiripisi nzona kiyi kurinde jewe mana yanje fasha muka bwana yo kwitaba Everine ambwira ingene yahaye kumufise ni nimero yiwawe ufise ni nimero yiwe nawe numva yuko ahubwo ari uri ni yaza tuzomujya ntegerezwa gutunga nimero rero ahubwo ndakumva Everine ni yaza tuzomujya niyo mpamvu nimero yo twayita none kubera iki manu uri kura promoting asa nidushira kure nanyemeze je nanyemeze ni mama ntari Everine rero wewe wahaye ibihumbi 3 SILVA kandi uri mu diaspora muwaje njara nanyemeze Everine akwemeze nanyemeze vraiment akwemeze gute
none mbuze nanyemeze none yari yagutumye haje Everine oya je ndafite nimero yo dora tuyaga kubera niyaza nzomujye nzomuhonja emwe muraje muzoje igifyera kibamenye itama hari indirimbo Jesse yakora kurimba ati nabandi barakwekweya iyo system ariko Silva reka ndagushimire cyane nawe reka ndagushimire gusa nuko numvise ariko nuki mu mutwe nunze retushe teraka retushe kandi warirabuye waronze nuko nyene mayisha inyinyi gusa ni itazibi akaretushe hari kusara wewe wakunda kuntwarayo nubu ni hajya nyene ariko akaretushe karakenewe oya ndabishaka kunyene utuvuta to kwiyambiza turakenewe kandi oya wirabuye sindi nkawe wirabuye frame man uraza abapfira ububwirabure bwanje ntumva ariko baragutuma none uze kumbaza ivyo mbaza abo nyine oya yagwaye bitatu yo nimbwa ahubwo ashi guys reka ndabashimire cyane asante sana behind camera yari Akim the Prince.